Ese wari uzi ko muri Afurika hari abaperezida bafite umutungo uruta uw'ibihugu bayobora? Muri iyi video twakuzaniye abaperezida 10 bakize kurusha abandi bose muri Afurika, nuza kumva amamiliyoni y'amadolari batatu ba mbere batunze uraza gutungurwa. Aho tugiye guhera ku mwanya wa 10 tumanuka no ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turaza kuhasanga perezida w'igihugu cya Eritrea, akaba yitwa Asiasa Afwerki, akaba yaragiye ku butegetsi guhera mu 1993. Umutungo we ukaba ubarirwa muri miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Ngo tuyashize mu manyarwanda agera muri miliyari 130 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwo nguwo akaba ari uza ku mwanya wa 10 mu baperezida 10 bakize kurusha abandi bose muri Afurika. Ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga perezida w'igihugu cya Misiri, akaba yitwa Abdel Fattah el-Sisi. Uyu nguyu akaba yaragiye ku butegetsi kuva 2014. Umutungo we ukaba ubarirwa muri miliyoni 185 z'amadolari y'Amerika. Ngo tuyashize mu manyarwanda aragera muri miliyari 240 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 twaza kuhasanga perezida w'igihugu cya Zimbabwe, akaba yitwa Emmerson Mnangagwa. Uyu nguyu akaba afite miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika, aho tuyashize mu manyarwanda ari buze kuba yagera muri miliyari 250 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turaza kuhasanga perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, aho afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 500. Tuyashize mu manyarwanda akaba agera muri miliyari 650 z'amafaranga y'u Rwanda. Ahantu akura aya mafaranga akaba afite imigabane muri kampani z'ubucuruzi, ndetse akaba yarashoye no mu bikorwa by'ikoranabuhanga, aho aya mafaranga atayakura mu bijyanye na politike honyine. Ku mwanya wa 6 turaza kuhasanga perezida wabaye uw'igihugu cya Kenya, akaba yitwa Uhuru Kenyatta. Uyu nguyu akaba afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 530 z'amadolari y'Amerika. Tuyashize mu manyarwanda aya ngaya arakabakaba muri miliyari 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko kugeza ubu ngubu uyu perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ntago akiri perezida. Murabizi ko ubu ngubu perezida wa Kenya asigaye yitwa Uhuru Kenyatta. Ku mwanya wa 5 turaza kuhasanga perezida wa South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo, akaba yitwa Cyril Ramaphosa, akaba atunze miliyoni 550 z'amadolari y'Amerika. Tuyashize mu manyarwanda aya ngaya aragera muri miliyari 750 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 4 turaza kuhasanga perezida w'igihugu cya Guinea Equatorial, akaba yitwa Theodore Obiang Nguema. Uyu nguyu akaba afite umutungo ubarirwa muri miliyari 600 z'amadolari y'Amerika, aho tuyashize mu manyarwanda aya ngaya agera muri miliyari 600 miliyari 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 3 turaza kuhasanga umwami w'igihugu cya Maroc, akaba yitwa King Mohammed wa 6. Uyu nguyu akaba afite miliyari 5.7 z'amadolari y'Amerika, aho aya ngaya tuyagerageje kuyavunja mu manyarwanda byadutwara umwanya munini cyane, yaba ari amamiliyari atabarika, aho atunze miliyari 5.5 z'amadolari y'Amerika. Murabyumva ko ari amafaranga menshi cyane. Tuyashize mu manyarwanda kuyabara bishobora kugorana. Ku mwanya wa 2 turaza kuhasanga Ali Bongo Ondimba, akaba ari perezida w'igihugu cya Gabon, akaba atunze miliyari 7
z'amadolari y'amanyamerika. Aya nayo murumva ko ari amafaranga menshi cyane, uyashize mu manyarwanda imibare ishobora kubana myinshi, kuyabara bikaba byakugora. Ku mwanya wa mbere turaza kuhasanga Muammar Gaddafi. Uyu nguyu akaba yarapfuye 2021, akaba yari perezida w'igihugu cya Libya, akaba yarabaye mu baperezida bari bakize cyane ku isi mu gihe cye, aho yari umuperezida wari utunze amafaranga agera kuri biliyari 200 z'amadolari y'Amerika. Uyu nguyu bidashidikanywaho kugeza na n'uyu munsi umuryango wasigaye baracyawubarira mu bakire ba mbere ku isi, aho kugeza na n'ubu ngubu izi biliyari 200 z'amadolari y'Amerika bakizibarira k'uyu mugabo Muammar Gaddafi. Iyo bavuze Afurika n'uyu mugabo Muammar Gaddafi biragoye ko waba utamuzi. Ese muri aba perezida tumaze kuba twakubwira, ninde wagutunguye? Uyu nguyu perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda Paul Kagame, abenshi ntabwo batekerezaga ko ashobora kuba yaza mu baperezida 10 ba mbere bakize muri Afurika, ariko ngira ngo mwabyiboneye ko umusaza aba yarakoze akazi, akaba ari ku mwanya wa 7 mu baperezida 10 bakize muri Afurika kurusha abandi, akaba abarirwa umutungo ungana na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika, tuyashize mu manyarwanda akaba agera muri miliyari 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibuka kureba munsi y'ivideo urebe iryo buto ryanditseho subscribe, ukande subscribe. Nusoza iyi video wibuke kuyiha like, wibuke gusharinga kuri bagenzi bawe, ubundi uduhe igitekerezo cyawe hasi muri komenti, icyagutunguye, ubundi nimba hari n'ikindi kintu wibaza kitwandikira hasi muri komenti tuzagukorereho video. Bye bye, turabakunda cyane, tuze guhura mu zindi video ziraza gukurikira.